nyakubahwa umwepiskopi w'inararibonye muri diyoseze nkuru yacu ya Bujumbura, banyakubahwa basaseredoti bakuru mpereye ku byariho by'umwungere, bihebeye Imana muri mu miryango itandukanye mwashitse ngaha, bakristo mwese mwaserukiye abandi musanzwe muri mu nzego zifashanya n'abasaseredoti mbere n'umwungere muri diyoseze no mu maparuwase, namwe bakristo mwaje muserukira abandi naho ngo mutaba muri mu nzego, batumire bacu turiko turasangira uru rubanza, mwashitse ngaha. Umwaka mwiza, umwaka mwiza, umwaka muhire, umwaka w'amahoro, umwaka w'ubutungane, umwaka w'ikigongwe. Imana ibahezagire. Yego nk'uko tubimenyereye rero uyu munsi ni uwo gukenguruka umwaka uheze, twongera twigina umwaka mushasha. Ariko imbere yuko nshikira iryo jambo nyezina, mu nkundire mbanze nanone inkenguruke n'umutima wanje wose ijambo ryiza cyane n'ibyifuzo byiza muhejeje kunshikiriza muciye kuri nyakubahwa musenyeri wacu icyariho gikuru muri diyoseze nkuru ya Bujumbura. N'amajambo numva akaca anshika ku mutima, kuko sanzwe ndayabonera kukugene mumbaniye neza kandi mu nyamahafi rwose mu gutuma njejwe gutunganya. Kuko haba iyo ndabatumiye mu nama canke mu manza, haba ico ndabatumye mu maparuwase, haba mbere niyo ndabahanuye, mwakira neza ivyo ndabashikirije, kuko muzi nanje ndabikura ku mutima, ubashakira ineza muri byose. Ndabakengurukiye rero kuri uwo mutima mwiza wanyu, nsaba Imana ngibandanye budutereza imbere twese, gutyo diyoseze nkuru yacu ya Bujumbura iharonkere akunguko. Nduze ku ijambo naryo ryo gukenguruka ibyiza by'umwaka uheze, nubwira nti ni hamwe nyene ngo inzira nziza wayicamwo kabiri, nayo ubundi mbona numvise Vicaire General yabivuze byose, ngira Imana ko yabivuze mu Gifaransa, nkaba rero naje ndabisubiramo mu Kirundi, arabataza kumva yuko ari cyo kimwe nako nakabirya. Ego mbe inzira nziza wayicamwo kabiri. Umwaka wose murabibona twama tumara tubona abakristo baza gusenga ku bwinshi. Twebwe rero kubera yuko ari ibintu bya misi yose, ntitubona ko ari ibintu bihambaye cyane. Hariho amasengero ku isi bugaye, basigaye bugurura gusa kugira ngo hagire abantu baza kuraba ibishusho bashizemo, mugabo atabantu bakiza kuyasengera. Mu twebwe umwaka wose twama turiko turabona abakristo bazinduka mu gatondo, na cyane cyane ku minsi y'Imana, ugasanga amasengero yose aruzuye. Ico kintu ni ikintu gihambaye cyane, ico kintu ni ikintu gihambaye cyane. Tubwirijwe rero kuza turakenguruka, tukabona abakristo baza ari benshi kurondera amasakramentu ya misi yose, bakaza kubatizwa ari benshi, bagakomezwa muri mutima mweranda, bakubaka rukristo. N'uyu mwaka mubwiriza kwa mwarabibonye aho muherereye, kandi ivyo rero ni vyiza cyane. Ivyo ni ibintu tubwirijwe kwama dukenguruka, kandi tukama dushigikiranye kugira ngo bigume bibandanya, mbere bitere bija imbere. Dushize ku ruhande byo kwishima, kuko nta kwishima uyu munsi birimwo, n'uwo kwishima yo kwishima mu Mukama. Iyi diyoseze yacu ya Bujumbura niyo yabaye iya mbere mu bihe byinshi byo kwatira abasaseredoti uyu mwaka.
kuko twarose abasaseredoti baba abegukira ntuzenge diyoseze turabigira, hanyuma iyindi miryango myinshi ikiziraza nabo nyene tuzaturatira abasaseredoti. Nta yindi diyoseze n'imwe yarose ako gateka, kandi murazi yuko aho hose haba hariko haratirirwa abasaseredoti haca haboneka inema zidasanzwe. Izo rero nema zegukiye ngahe Bujumbura. Ego cyane dukengurukira Imana kandi kuciza c'abihebeye Imana benshi Imana yaduhezagije n'uyu mwaka. Dukengurukira Imana ku bakristu benshi bubatse rukristu bakaba ishingiro rya kazoza k'Ekleziya n'ak'igihugu. N'ivy'ukuri Imana nishimagizwe kuri ivyo vyose. Ndabatumiriye kandi gukengurukira Imana kugwaruka rwinshi ruri mu mihari n'imigwi y'ubutumwa, ubona ko babandanya bakurikirana ivy'Imana n'akanyota kenshi batarinze kwingingwa. Ekleziya itagira urwaruka ruyishigikiye ni Ekleziya itagira kazoza, kuko icibura naho ikura bubaka neza rukristu, ikabura mbere naho yokura abaja kwihebera Imana. Nidushimire kandi Imana ku migwi y'abakristu bakuze, baba abari mu ngo, baba abasigari bonyene bapfakazi n'abibereye ngaho, baguma bitwararitse kuba akaroro keza mu vy'ukwemera kwabo, haba mu kuza kumviriza inyigisho canke mu gutanga amashikanwa ashigikira umuryango wacu wa Ekleziya, agashigikira n'aboro baza batugana. Abo bakristu turabona ko bakomeye mu kwemera kwabo, bakabera gutyo akarorero keza abakiri bato, kuko n'abakiri bato barakeneye kubona yuko abakristu bakuze batabiharurutse, niho baheza nabo bakabandanya bagira umurindi mwiza w'ukwemera mu kwemera kwabo. Hari n'umugwi rero wabize n'abakora ubuzi bunyuranye twabonye bijukiye kuza barasaba inyigisho bakazisaba babibutsa Imana twabahaye, kugira ngo bashobore kumenya ingene boshingira intahe inkuru nziza mu mabanga barimwo no mu buzi busanzwe bubatunze. Nico ni ikintu gihambaye cyane cyane muri diyoseze yacu nkuru ya Bujumbura, kuko harimo abize batari bake, harimo n'abayobora ubuzi bunyuranye, sindi buvuge ngo n'igihugu cyose. Iyo turonserera abakristu bashobora kuza barahagararira ukwemera kwabo, tuba duhiriwe cyane. Ngombure ntiturashika kure, mugabo ndabona ko turi mu nzira nziza, kandi ndabibabwiye umwaka twamaze gushika ku rugero rukwiye neza, n'iki gihugu kirashobora guhinduka, mukabona yuko kigize irindi sura atari ibyo gifise ubu, naho n'ubu gifise isura ryiza, mugabo mu vy'isi twama tubwirizwa gutera tuja imbere. None rero ndakengurukiye n'abasaseredoti twashinze ubwo butumwa bavyitwararitse, mumenye yuko abakristu mwe nabo bama bariko baradusaba yuko mwobaba hafi, twobaba hafi, kuko kenshi baraja mu bibazo bidasanzwe bakabura aho bokura inyishu, kuko mu nyigisho dusanzwe dutanga zisanzwe badaheza ngo biyumvemo yuko baronse umuco ukwiye. Sinokwibagira rero n'imisore n'abigeme benshi babandanya barondera inzira bocamwo ngo bihebere Imana, haba mu buryo bw'imiryango y'abihebeye Imana tumenyereye, canke muri ya miryango mishasha yo kubana nk'abavandimwe, bamwe bubatse abandi batubatse, umwe twita communauté nouvelle. Abo bose rero ni vyiza n'uyu mwaka Imana yabandanije itugirira, kandi tubwirijwe gukenguruka. Ndabasabe tubikomera amashi. Muri uyu mwaka uheze narahimbawe kandi
no kubandanya mbona ubwira n'ububangutsi n'ukwitanga kw'abakristo barayike bari mu nzego zaba izo muri diocese cyangwa izo mu maparuwasi. Biraboneka ko bamaze gutera imbere rwose mu kwiyumvamo ko diocese cyangwa paruwase ari umuryango wabo, babwirijwe kuronderera hamwe n'ababayoboye ingene boteza imbere. Ntibakibona gusa ko ari iby'abapadiri n'abasa nabo, mugabo barabona yuko ari byabo, nkako nyene nka byose biva iwabo. Nta kuntu rero batokohereza ngo babyitwararike kuko ni byabo. Icyo kintu kirahambaye cyane, biraboneka ko bamaze gutera baja imbere. Nama nkenguruka no kubona hari abakristo baca babanguka guhanura babarongoye iyo babonye ubutumwa canke ubutunzi bwa paruwase yabo budatunganijwe neza kubera mpumbure ukutamenya cyangwa umwitwarariko muke w'abashinzwe amaparuwase bamwe bamwe, bikigora kumenya gukorana n'iyindi migwi y'abakristo. Ndabahimirije bihebeye Imana, namwe bakristo barayike muri mu nzego, ntimucike inkokora kuza muraduhanura, kuko naho tubayoboye kubw'ibanga n'ubutumwa bwacu ntituri abatware banyu, turabasuku mu muryango wanyu. Twebwe turaza tukarengana. None ahandi kugira ngo niho narindi ejo hahise turarengana. Twebwe tubwirirwe kumva ko turabasuku, mwebwe muguma ngaho. Ni mwebwe shimikiro ry'imiryango, haba mu maparuwase haba no muri diocese. Ejo nguye ikirenge hazoba hahagaze uwundi nkanje, azobasanga ngaha. Mubaye rero ibishitsi nyabyo, uje uwo ari we wese arumva yuko aremye. Nico gituma nkanje ubona mvuga nishigikiye, kuko ndabafise nabona yuko muremye. Ego nico n'ikintu gihambaye cyane, turabasuku mu muryango wanyu. Byongeye ntamwe muvyibuka, iyo niyo ngendo Papa Francisco adutumirira gukomeza muri ya nama nsangiza ngendo. None rero ntimurambirwe kuza muraduhanura mu byo byose mubona yuko twoheza tukabatunganiriza neza diocese yanyu yacu n'amaparuwase yanyu yacu. Mu gushimira Imana uyu munsi ntitwogarukiriza ku byo gusenga gusa n'abadusengesha, ngo duhave tugarukiriza ku byo kuja inama neza gusa ngo twubake ekleziya muryango aho duherereye, nk'uko twama tubigarukako. Ukwemera kutiyerekaniye mu bikorwa biboneka ntikuba ari kuzima. Uyu rero muvyeyi Benedicto yarayashengeye, muzi yari umwigisha ahambaye cyane, yabaye kandi na papa mu bihe bigoye, mugabo akamenya kubyifatamo neza. Niwe asize atwigishije mu nyigisho yiwe yise Imana ni rukundo, Deus Caritas Est, ati ekleziya ifise amaguru abiri ibwirijwe kugenderako. Ukwemera yerekanira muri liturujia no mu majambo yemeza, ukuguru kwa mbere, be n'ukwemera igaragariza mu bikorwa by'urukundo, byaba iby'iterambere cyangwa iby'ikigongo, ukuguru kwa kabiri. Ekleziya rero irashobora kagendera kuri sambo, ukuguru kumwe. Iyo ntibiraba ekleziya yuzuye nk'uko Papa Benedicto yabitwibukije.
nico gituma turiko turashima, tutoshima gusa ibya liturujia n'iby'amasabamanana, tubwiriza no gushima ibikorwa by'urukundo n'iterambere bikorwa bikomotse kuri uko kwemera tugaragaza muri liturujia, tugaragaza no mu majambo tuvuga. Nico gituma rero ku munsi nk'uyu twagomba dukengurukira Imana kandi dukengurukire namwebwe bakristo mwese ku mashikanwa mwama mutangana umutima mwiza naho muri mu bukene bamwe kugira ngo mwubake diocese n'amaparuwase yanyu, mufasha boro muri za Caritasi, mwongere mugire n'intererano iboneka turungika muri eklesia y'isi yose. Niweje uko ibintu bimeze rero, haraba ingene hari abakene benshi baguma birukira za Caritas, bakagenda muri paruwase bakabura, bakaza muri diocese bakabura kandi batarira gusema kubera ko ataburyo dufise bwo kubafasha. Ndiko ndiyumvira kuzobagisha inama abanyakubahwa mwese muri ngaha kugira ngo turabe ko muri diocese nkuru yacu ya Bujumbura tutogira umunsi umwe mu mwaka duhariye kuronderera ikigega ca Caritas kugira ngo nguko tugaragaza ko dutera imbere mu kwemera, twerekanira muri liturujia, tugaragaze ko no mu kwemera ko mu bikorwa by'urukundo turiko turatera imbere kandi turiko turatanga urugero mu yandi madiocese yose y'i Burundi. Mu rwego nyene rw'ibifasha ubutumwa muri diocese kandi bikazotuma haba n'isangira mutima cyane cyane hagati y'abasaseredoti, nguko icariho gikuru muri diocese cyamaze kubivuga. Ndashimiye cyane rwose amaparuwase n'amasengero yabaye aya mbere mu kwitwararika gutanga bwa buryo bugenewe ikigega rusange ca diocese nkuru yacu ya Bujumbura, nguko biri mu mateka twashinze mu gusozera ya nama nsangiza ngendo ya diocese nkuru ya Bujumbura, nguko mushobora kuvyisomera mu ngingo ya 16. Mu gushimira benshi babigize neza, ndasubiriye gukebura amaparuwase yabifashe nk'ibisanzwe agatanga yikurayo n'ayatari yaciye yitwararika gutanga. Ndabakebuye kandi ndabakebuye neza. Nkaboneraho gutera n'akamo bamwe mu bihebeye Imana bafise amasengero n'ibirimba bakiriramwe abakristo ba diocese nkuru ya Bujumbura ngo bamenye ko iyo ngingo ibaraba, nguko twanaronse akaryo ko kubipfundika igihe twagira inama y'abasaseredoti y'ukuraba ingene iyo ngingo twoyishira mu ngiro. Mu rwego rw'ibyo twari twategekanije mu mwaka uheze byasaba uburyo bwunganirwa n'intererano yo hanze, nobwira yuko bitarakunda nka neza, ariko turacabandanya turondera, ubona ko ntarataze haruta mbundare. Kandi hari bigira bikunde nk'ivyerekeye inzu yitiriwe abasaseredoti Hospice du Clergé, ndabamenyesheje ko buca itangura kubakwa muri uko kwa mbere nyene. Kandi i Hospice du Clergé izoca ijamwo n'ikigo kiza kirakira abakristo barayike bose kugira ngo baze baragiriramwo inama zose zikenewe zo kwinagura. Twayitiriye rero Clergé kugira ngo ironke izina ariko izoba yugururiwe bose. Ico ni ikintu ciza, naho tutarakwiza ariko intango turabona ko izokunda, kandi iyo umuntu atanguye neza ari nahaca atoza neza. Ivyerekeye campus, ni ukuvuga ikigo ca kaminuza gatolika y'u Burundi, twari twababwiye yuko kiri mu migambi, kubera ko ari umugambi dusangiye n'ayandi madiocese, umugambi rusange dusangiye n'ayandi madiocese. Turacarindiriye ingingo yofatwa ngo turabe ubwoko bw'inyubakwa twogira, inyubakwa zibereye kandi zerekana nyene ko
ari kaminuza katolika yubatswe na ekleziya kandi ifise abakristu baboneka byongeye bayikunda. Nicyo gituma iyo ngingo rero imaze gufatwa hanyuma bakabitubwira, tuzoca tugaruka iwanyu tubibashikirize, hanyuma turabe icokorwa. Ibyo ari byo byose ntitugomba guhenda abantu ngo turubatse kaminuza, kimwe turayubaka ikaba kaminuza nyene, ikindi naho iratunanira tukemera ko yatunaniye, mugambi tuza guhenda abantu kuko si ubutumwa bwacu. Bavukanye, iruhande y'ivyo tukenguruka, hasigaye ko twigira inama nziza yo kwakira neza uyu mwaka mushasha, tuwakire neza dufise imigambi myiza, kugira ngo Imana izigire ahimaniye mu kutugirira ibyiza. Aha rero n'izina paruwase n'ikigo icyo ari cyo cyose baheza bakaraba ingene batunganije indinganizo y'ivyo babwirizwa gukora mu vy'iterambere ry'umutima no mu vy'iterambere ry'umubiri. Twarihaye ihangiro ryo kurondera ingene abasaserdoti boshobora kubandanya bungura ubwenge, haba muri za kaminuza zo hanze canke izahi iwacu mu Burundi no muri Afrika, kuko turabona ko biguma bikenewe cane cane muri diyoseze nkuru ya Bujumbura, irimwo abantu b'incabwenge kandi bakeneye kuza baravugana n'abandi b'incabwenge ku rugero rwabo. Ikindi, twaratanguye kugendera amaparuwase tukayaramutsa twitonze hafi indwi yose. Tugiye kuzobandanya naho bitoroshe kuko biratugirira akamaro, kandi ndizeye yuko bizogirira akamaro nabo tuba tugiye kuramutsa mu byo bita visite pastorale. Mu butumwa munyiteze ko bwo kugwiza amaparuwase kugira ngo tworohereze abakristu mu kuronka ibyiza bishigikira ukwemera kwabo, turifuza ko muri uyu mwaka twokugurura paruwase nshasha twemereye abakristu bahariya i Bugarama. Ariko bizoshoboka ari uko turonse ikibanza gikwiye cyo kubakamwo, kandi hakubakwa n'inzu y'abasaserdoti ikwiye, kuko amategeko y'ibihugu kuri none ndakitwemerera ko turungika abasaserdoti bacu kuba mu rufuri, mu gihe n'abandi bantu twifuza ko boruvamo. Nagomba kumenyesha ko guhera muri uku kwezi kwa mbere k'uyu mwaka nyene turimo, mu ntumbero yo kubungabunga neza kuruta amagara y'abasaserdoti, twese abasaserdoti begukira diyoseze ya Bujumbura twinjiye mu ishirahamwe mpuzamakungu ry'ukwivuza, bizotuma zina musaserdoti wese yegukira iyi diyoseze nkuru ashobora kwivuza mu bitaro by'aha iwacu, mu bitaro byo mu bihugu bimwe bimwe byo muri Afrika no mu bitaro byo mu Buhindi. Iyo ni intambuko ya mbere, iyo ni intambuko ya mbere ishobora no kuzokurikirwa n'izindi uko uburyo buzoza buraboneka. Umwaka rero ndabifurije no kuguma mushize Yesu hagati yanyu, aba ariwe murondera gukorera muri byose, mu gukorera bene wanyu, gutyo ntimuzorambirwa na rimwe, kandi nta kindi muzokora atari iciza. Ahasigaye rero muze mugire umwaka w'amagara meza, abo babona ko agomba kurenga ko bigerere, abatarakwiza murabe ko ngo kwiza, mwese muze murye umwaka ntubarye, umwaka mwiza, umwaka w'amahoro n'amahonda, nk'uko n'abasokuru bavyifurizanya. Mugire inka, mugire imirima, mugire ibibondo, mugire aho muba mwubahwe. Umwaka mwiza.